Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakuwe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbakengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu yo mw'iri joro, akaba ari amakuru rero cane cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira kubiriko biravugwa igishubi aho ikiziga c'umukenyezi catowe mu ruzi Mucunda, abanyagihugu bavuga ko yoba yishwe. Aya makuru turaza kuyagarukako mu kanya ku buryo bw'idonido. Naho mu yandi makuru turaza kunyarukira kubiriko biravugwa mu Rumonge, aho rero abakenyezi babiri bahagaritswe bazira amatati y'amatongo, abababuranira bariyamiriza akarenganyo k'ubutungane. Naho mu yandi makuru nuko Igitegaho isozerwa ry'urukurikirane rwa dosiye y'ubutungane yamirijwe ku banyeshuri ba Green Hills. Aya makuru yose nandi ni mu kanya turagaruka tuyabashikiriza ku buryo bw'idonido. Reka duhera amakuru yacu kuriko biravugwa gishubi aho ikiziga c'umukenyezi catowe mu ruzi Mucunda, abanyagihugu bakavuga ko yoba yishwe. Igenekerezo ry'icenda Munyonyo uyu mwaka, icago cabaye kiriko kirahungabanya komine Gishubi mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Ikiziga ca Donavine Nibizi w'imyaka 52 caratowe kuri ubu wa gatanu wa karindwi Munyonyo umwaka mu ruzi Mucunda ku mucamo w'umutumba wa Mugano. Kubwa Saheva Manirakiza umukuru w'umutumba Mugano, uwo muhisi yari yarabuzwe irengero kuva kuwa gatanu Munyonyo umwaka. Umunsi yari yagiye kwivuriro kwivuza. Munyagihugu niwe ngo yatabaje inyuma yo kubona ikiziga kireremba ku mazi y'uruzi. Uburyo kandi umukenyezi yapfuyemwo ngo burimwo igipfungu. Umukuru w'umutumba we avuga ko yoba yariyahuye, ariko kandi abanyagihugu benshi barayamiriza babaza ko ngo ashobora kuba yarishwe kubera amatati y'amatongo, bakemeza ko umuhisi yanaboshwe imbere yo gutabwa mu ruzi. Kuri iyo saha kandi nta muntu n'umwe arahagarikwa ngo kubw'ababajejwe intwaro. Umuhisi kandi yahambwe uwo munsi nyene ku mutumba Mugano. Amatohoza ariko arakora kugira ngo hamenyekane uburyo urwo rupfu rwagenze. Urwo rupfu kandi rukaba kandi ruriko ruravyura umubabaro ndetse n'agahinda mu banyagihugu b'Igishubi, nk'uko amakuru dukurayo n'ubundi abishikiriza. Naho abakenyezi babiri barahagaritswe mu Rumonge bazira amatati y'amatongo, abababuranira bariyamiriza akarenganyo k'ubutungane. Kuwa cenda mu Rumonge kw'igenekerezo ry'icenda Munyonyo umwaka, Yoranda Nduwimana Mariane Nininahazwe barapfunzwe kuva kuwa kabiri Munyonyo umwaka mu gashobo k'igipolisi ca Rumonge mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi. Bikekwa ko icaha co kugarariza amategeko mu matati y'amatongo ahuza imiryango myinshi yo muri zone Gatete. Amatati abuza ndetse abahuza na Benjamin Bikorimana. Kubw'amasoko mu gipolisi, Yoranda Nduwimana ngo yoba yahagaritswe inyuma yo kurungikira ubutumwa bwo mwijwi yihenze umuntu yegereye Benjamin Bikorimana. Ubutumwa bwahowe bukaba ngo ubwohawe umushikirizamanza wa Repubulika. Mariana Nininahazwe yahagaritswe mu gihe kandi yari avuye kuramutsa Yoranda Nininahazwe mu gipolisi. Plaque ya Rumonge yari yagiriza abo bakenyezi babiri ko bageranije amafaranga yo guha igiturire uwuyirongoye. Abariko barakora amatohoza bemeza ko barotse ubutumwa bwo mwijwi bwerekanwa nk'icemezo
c'ivyikwekwa kuri abo bantu babiri. Ariko kandi abababuranira bariyamiriza ivyo abo bakenyezi bagirizwa, bakemeza ko ari iremetanya ryakozwe na Benjamin Bikorimana afashijwe na bamwe mu ndongozi za parake. Kubwo imiryango irabwa n'ico kibazo, uko guhagarika abantu bafise intumbero yo gutera ubwoba no guca intege abitwaye mu rundi rubanza, bavuga ko hakoreshejwe impapuro z'amagendo, bakaba kandi bari bitwariye Benjamin Bikorimana muri parake isubiramwo imanza ya Bururi. Aya matati kandi ni ayo mw'itongo riri ku buringanire bwa hegitari 65 riri ku mutumba wa Gatete komine Rumonge, aho Benjamin Bikorimana ategekanya kubaka ikigwati yise Nkuru Nziza City. Uwo mugambi kandi uriyamirizwa n'imiryango 13 yemeza ko itigeze yemera gutanga canke kugurirwa amatongo canke kugiranira amasezerano na Benjamin Bikorimana. Iyo miryango kandi isaba gusubizwa amahegitari 18 kandi ikanka kuyatanga. Kuva mu ntango z'uyu mwaka kuva mu ntango z'ayo matati abantu barenga 12 barahagaritswe barapfungwa, mu nyuma bararekurwa bw'ababuranira. Iyindi miryango kandi 9 ubu iba mu kinyegero itinya guhagarikwa nayo nyene. Abababuranira iyo miryango kandi basaba ko abo bakenyezi babiri borekurwa, bakanasaba ubutungane n'intwaro guhagarika agatotezo abo muri iyo miryango bariko barakorerwa. Naho Igitega aho isozerwa ry'urukurikirane rwa dosiye y'ubutungane yiyamirijwe ku banyeshuri ba Green Hills. Kuwa Gacenda mu nyonyi y'umwaka abanyeshuri bose 25 ba Green Hills International College y'Igitega, umugwa mukuru wa politike w'u Burundi, bari bafashwe mu mpera z'ukwezi kwa Gitugutu kumvo z'icaha cakorewe kw'ishure kikahava kijanwa mu butungane, bararekuwe bose. Abanyeshuri 19 bo bari bagisigaye mu munyororo bararekuwe kw'igenekerezo rya 6 mu nyonyi y'umwaka kw'itegeko ry'umushikiranganje w'ubutungane ndetse n'agateka kazina muntu aretemo katihabwa. Iyo ngingo kandi yafashwe inyuma y'imisi myinshi bavugwa amajambo menshi kwifatwa ry'abanyeshuri nyine kwifatwa ry'abo banyeshure. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'imisi myinshi havugwa amajambo menshi kwifatwa ry'abo banyeshuri, ryaboneka ko ryihutishijwe na benshi mu babikurikiranira hafi. Iyo ngingo kandi yo kubahagarika yavuye ku mukenyezi yahoze harongoye sentare isubiramwo imanza ya Gitega, yabogojwe mu mabanga kuwa 7 Munyonyo uyu mwaka. Mu ntango abanyeshuri 25 bose bari bahagaritswe, 5 muri bo bari bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, mu gihe kandi 14 bari bapfungiwe mu mabohero y'igipolisi c'intara, 6 basigaye bari barekuwe imbere y'ingingo y'umushikiranganje. Irekurwa ry'abo banyeshuri ryakozwe imbere y'urongoye sentare Ntahinyuzwa, umushikiranganje Wikenji Kizigenza wa Republika. Ingingo ishimwa n'abavyeyi. Umwe mu bavyeyi w'abo banyeshuri atashinye kwivuga izina arashima iyo ngingo, akabona ko ari ingingo y'ubutungane nyabwo kandi y'ubuntu. Irekurwa ry'urwo rwaruka keretse kandi ari ingingo nziza y'ubutungane, ni igikorwa co gushima kandi ikora ku mutima w'abavyeyi benshi. Akavuga kandi ko ashimira umushikiranganje w'ubutungane. Uguhagarikwa kwiyamirijwe. Abo banyeshuri bari bahagaritswe inyuma y'ingingo yiyamirijwe yafashwe mu mushuhirano kubw'amasoko menshi. Umushikirazamanza yoba kandi yaranze kwagura amatohoza yiwe ku banyeshuri baturuka mu miryango ikomeye nk'abana b'abategetsi n'intwazangabo nkuru, mu gihe kandi iryo shure rizwi ko ryakira abana bava muri iyo miryango ikomeye. Iyo nyifato yari yamirijwe cane n'abatari bake mu bavyeyi biyamirije ubutungane bwa gihutihuti kugaruka mu buzima bw'ishure. Inyuma yo kurekurwa, abanyeshuri baciye basubira mu ndero
mu ndaro kuri uwo mugoroba nyene. Bukeye bwaho kandi baca barasubira gukurikirana ivyigwa byabo. Icuka caragabanutse kuri iryo shure, aho abigisha n'abavyeyi bizeye ko umutekano ugiye kugaruka. Abavyeyi b'abanyeshuri barasabye kandi ko miliyoni 89 z'amadolari zari zimaze gutangwa mu ntumbero yo gusanura ibikoresho by'ishure yononekaye ngo zishirwa ku bubiko bw'ubushikiranganji bw'ubutungane. Basaba ko ayo mafaranga yokoreshwa mu muco mu kurindira ko amatohoza y'igipolisi abandanya. Agacerere k'indongozi mu gisata c'umuteka c'ubutungane muri ako karere. Uburongozi bwa Green Hills International College n'umukenyezi yahora arongoye parke ntibashimye kugira ico bashikirije kuri iyo ngingo. Reka tubandanirize n'amakuru yacu n'ibiriko biravugwa mu bindi bisata bitandukanye n'ubundi muri iri joro. Reka rero tunyarukire mu yandi makuru tuvurabira hamwe kuko biravugwa ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu gihe yariko arashikiriza Onesime Ndayigendandumwe, musanteri mushasha wa komine Butaganzwa iri mu ntara ya Buhumuza kuri uyu wa 10 Munyonyi umwaka. Ivyo birori kandi vyabereye ku kibuga c'umupira Umwizero Cinyakiga. Abenegihugu bakaba kandi bamwakiranye urugweze. Mu nyigisho yashikirije umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimikiye cane ku kugwanya ubukene hamwe ndetse no kwiteza imbere. Aca amenyesha ko musanteri ari umuhuza atashobora guhuza abantu batari ku bikorwa. Aca abasaba kwirinda ikibasamaza cose ndetse n'ababagumura bakareka ivyo babuze batari bubibahe aho ngo kubereka uko bovyironderera. Buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndarukekeye akaba yasabiye abanyabutaganzwa ko baronka intebe zo gushira muri iki kibuga c'inkino baheruka kwiyubakira hamwe ndetse n'inyubakwa komine izokoreramwo. Haca hamenyesha ko muri iyo komine igiterwa c'uburo gihari kandi ngo abakirima baronka umwimbu ushimishije. Kuri ico gisabo kandi Sebarundi General Major Evariste Ndayishimiye Batazira Neva yishuye ko ubutunzi bwose bufise abenegihugu ko ngo bagiye hamwe bagakorera hamwe ataco bananira. Haca abemerera ko leta izobashigikira kugira ngo ivyo biro bihere kubakwa vuba. Kubwi kandi ngo ntihakwiye gukera kugera mu kwezi kwa Ruheshi ngo bitaravyinjira. Naho umukuru w'igihugu yakeje abanyabutaganzwa yongera kandi harabatera intege kubera ibikorwa by'iterambere bariko barakora. Ahereye kuri ico kibuga c'inkino yiyubakiye aho ndetse ngo yashimiye imvukira ziyumviriye gusaba ingurane zikiyubakira ikibuga mu gihe kandi abandi bose barindira ko ari leta ija akubaka. Naho abanyeshuri barenga 1700 nibo bakoze ikibazo co kwiga mu bisata vy'akarorero muri kaminuza. Kuri uyu wa mbere igenekerezo ry'icumi Munyonyi umwaka niho abanyeshuri batoye ikibazo ca leta co kuja muri kaminuza. Bakoze ikibazo co kwiga mu bisata vy'akarorero. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yatanguje ico kibazo mu kigo ca kaminuza y'u Burundi co kumutanga. Inyuma yo gutanguza ico kibazo umushikiranganji François Habyarimana yamenyesheje ko abanyeshuri 1798 aribo bari bitezwe gukora ico kibazo mu gihugu cose, ariko kandi hakaba hiyongereye ko abaje gukora batari banditswe
nabo bakaba bemerewe gukora banditswe gushasha. Naho umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi akavuga ko ico kibazo gifise intumbero yo kurondera abanyeshuri bafise ubumenyi ndetse ngo bukwiye bwo kwiga muri ivyo bisata by'akarorero, ari navyo ngo igisata c'ubuvuzi medecine, igisata ca FAB, igisata ca FCI, igisata c'ibiharuro fatiro, Institut de statistique appliquée, hamwe ndetse ngo n'igisata c'ubuhinga bwa none. Mu gihe kandi abashika 400 bose bakoze ikibazo cyo kwiga mu gisata c'ubuvuzi medecine. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba amenyesha ko 100 ba mbere muri ico gisata aribo bazokwiga muri kaminuza y'u Burundi, abandi 100 ngo bakiwe mu makaminuza y'abikorera utwabo ariyo kaminuza y'Ingozi, kaminuza y'umwizero wa Afrika, hamwe ndetse na kaminuza bita Olivia University. Bongera kandi bahabwe na leta ingurane yo kwiga nk'abandi biga muri kaminuza y'u Burundi. Akaba rero agabisha ko kaminuza yohirahira ikagira abanyeshuri barenga 100 mu gisata c'ubuvuzi izoca ifatirwa ibihano. Ico kibazo kandi kazorangira gukorwa kuri uyu wa kabiri, abariko baragikora bakazohabwa amanota yabo kuri uyu wa kane. Akaba hamagarira abanyeshuri bariko barabikora gukorana umutima mu nda, birinda ubusuma, kuko ngo uwereka uwundi azoba ariko aramuha amahirwe yo kumutwara ikibanza. Ikibazo kikaba kandi gikorerwa ku ishure ry'ubuvuzi ry'Igitega kuri lycée Notre Dame de la Joie mu Ruyigi, ndetse kubo mu ntara ya Buhumuza kuri lycée d'Excellence Imakamba, kuba mu ntara ya Burunga kuri lycée Don Bosco Ingozi, kubo mu ntara ya Butanyerera, hamwe ndetse no mu bigo vya Mutanga ndetse na Rohero ko ubo mu ntara ya Bujumbura. Ivyo rero bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'indero ndetse n'ubushakashatsi François Habyarimana. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twariko turashikiriza kuri iyi saha. Dusozere ngaha tusubira mu makuru n'ubundi haraza kwagezwa kuri n'umunesha ko yanyemukuna cari mu Rudende ya Isange TV.